Kubera iki abantu bamenyekanye cyane muri filme jese kuvuga ba Fanny ba Dodo ba Alvela n'abandi ntavuze amazina kumbure nkavuga ati kubera iki babikina ariko la plupart majorité muri bo ntibari kubagabo kubera iki bo nibaza ko bose atariko bimeze kuba batubatse nk'akarero basi nk'umwe wo cumbarira ninde ndaguha nk'akarero ndakwishura umuntu atubatse ariko akina filme exemple kuri wewe abo bazwi nabo bafise igituma nkeka batubatse hajya mu ngobe nisho hariyo isokre nyinshi burya tugiye turaraba umwe tukosanga ari ngorane ngumwongo bavuca umugani ngumwongumwe namba ngo wonzinyoni hariho ikintu abantu bigeze kumbara ngo urumva ngo jewe ngo nk'ubu nka jewe ngo uri umugore wanje ugakina usomanye mbega wibaza ko mu ruhande rw'abakinyi b'amareresi nabo bimeze gute Dodo nawe ku ruhande we abanye nabo gute abagenzi bawe mbaye nabo amahoro mbo tubanye neza yego nta kibazo benisho kandi si byiza ndashaka kuzabona kuri defile umunsi umwe Dodo abakinyi ba filme Dodo mbere nyuma baramutse umukuru w'igihugu nambo no musaye cyo dupfa ejo nagukeneye nzoze nzemera mfukame imbere ndagusaba ikigongo hamuco ufasha bya bindi hama bihe Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Step Media, channel focus for this industry ya Buja Flavor. Chakenya makuru cyama kibazanira bishamvuga muri industry ya Buja Flavor. Nk'uko tubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusubira dukingurikira namwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are. Turabakunda cyane kandi big up sana vraiment kuri support mutwereka ku bikorwa vyacu vraiment tubashikiriza mukaba the first mukugira like comment na share bidashuka ku mutima bikaduhana courage nguma twarondera abantu nyine mwamwifuza yuko tubahereza. Kama ndakubwira yuko ndakunda umuntu wari wese vraiment comment avuga ati ndakunda filme zacu zo mu Burundi ndakunda abakinyi bacu b'amareresi kuko ubwa mbere twarakora n'ibiganiro ugasanga n'umuntu ntibamuzi ariko right now mfa gusa kugira titre gusa nkaraba umuntu deje zubona commentaire turamukunda naka benizo mugarukane naka biraturyohera cyane kandi ikintu tubasaba mukagikurikiza mukagira subscribe mukagira like na comment nyinshi cyane ku bwinshi birarishwa ku mutima yes umutumire wanje witeka weza ko arinde kuri mikoro kumwe na Beni behind camera CK profession ndakwibutsa ko ari kuri Step Media 257 wherever you are turakunda cyane umutumire wanje witeka ninde nashimye ko ndamusanga mu bikorwa vya misi yose na nivyo bimuteza imbere na nivyo bituma abakorera ibikorwa vyiza cyane kenshi mwama mubona kuri YouTube yiwe wibaza ko arinde ni Dodo je ndamwita Dodo fashion yambara neza afite ibintu vyiza cyane wifuza novuga kwambara neza ndamugirira na publicité gato yuko tudatabateje imbere natwibwe muri Step Media tuzotera imbere kuko Dodo ntazokora kandi Dodo adakoze Joben nta biganiro nzomukoresha kandi ntamukoresha ibiganiro sinzotera imbere ifoko rero tumugirira publicité kandi uzi kuri umukunzi wa Step Media 257 uzi ko uri umufana wa filme ndundi ushaka kwambara neza uri umwigeme uri umuntu ushaka kugira mariage kwambara imvutano zimeze neza cyane ma revue de day ibintu bimeze neza cyane ingonga muri Le Parisien ni kuri niveau ya nyuma yo hejuru nivuga ni biro inovuga biro cyangwa inovuga galeri ya Sanef waza Sanef gusa baca bakwereka ahantu Dodo akorera urambara neza ibintu bimeze neza cyane ibikwembe ibintu vyose fresh sana kandi barakwakira neza kandi service yayo imeze au top washitse vraiment baraguha nakanyobwa kakinywera ni Dodo reka tumuhe umwanya baramutse Dodo bikwa sawa birazareza cyane Dodo wamunezero misi yose yego wamunezero none mbabazwe ni kuri kwimana umwanya mfise kuki vyoba kuki biba yes Dodo ndakubwira iko akorera ahantu Dodo je kumbere no shobora kuba nabona nihenze ukorera exactement kugira abantu bumve adresse yawe nahantu sinzi gukorera bo ntabwo wihenze murira muri Le Parisien etage ya nyuma ni ma Sanef ku bantu bifuza kwambara neza na cyane cyane kuvuga bigeme wabivuze ko nambika abantu neza kandi ngo nanje nambaye neza cyane vre tuwafashe like mu ba filme y'abakinyi b'amareresi ku ruhande rw'iwanje arambara neza vre abafana baze kubivuga baraza kubibona n'ibintu bisanzwe bihari turaza kubibereka vraiment Dodo urambara neza unapendeza ngakuja ko mu muziki twavuze Fizo vraiment baririmbye yambara neza na Dodo unapendezaga vyakwe vraiment CK none bona wawe gute CK none ko ndajya umuntu wa CK bakuzi ba Step Media muraza kujija mwandike muri commentaire Dodo mbwa otukuro bintu nginze ko bimeze neza cyane ngaha anye muri Sanef biro ya mboda shima Imana uko biri kose ego abakiriya baraza ku bwinshi abakiriya baraza ego
kandi urabishima Dodo. nukuri ndashima. Ico no kubwira coco nabanje kurindira isaha yose kugira abakiriya bahera ariko ntibigeze bahera. Hayarinze kubasaba ati uyu ni Beni wa Step Media tumuye ikiganiro vraiment. Nta kuntu twobigira bw'ibintu nukuri Imana ikubabarire. Reka kunteranya n'abantu. Oya naje kubabwira yuko like ukunzwe cyane kandi ukiyo gushigikirwa na cyane kuvyerekeye ibikorwa vyawe vya filme nakujya kuntu rero udandaza neza wambika n'abantu neza bace baza ari benshi. Ufite uvuze ko bamaze isaha urindiriye. Abakiriya bavuga Dodo arafise abakiriya ko twigira hantu. No, je sindi umukiriya, je naje kuvyo kurondera amakuru ari ku kazi. Ariko urumva yuko ushira imbere abakiriya bawe n'abafana bawe. Cyane gose abakiriya banje bubahwe cyo kimwe n'abafana banje kuko abakiriya banje abenshi bamwe n'abafana harabaza ngaha ngo jewe ngo naje kuri adresse ngo nabonye publicité muri filme candaza nshaka kwambara uku umva rero ndashima Imana kubera abafana banje barumvise akamuhama baragendera. Duduratse ko takintu je sigaye nkunda cyane bisumbije uko ukuntu abafana basigaye bitaye ibikorwa vyanyu Dodo. Mbo abafana baritaye ibikorwa byacu kandi ego otukuru vraiment basigaye babikunda cyane do plus ko bwa mbere ko twari tuvyitega. Ego biraturyohera cyane nugushima kandi mu muravyunguka nega natwe tubaha ibintu biryoshye bararyoherwa ni mutamba mwirorera vraiment. Oya ntitamba twirorera. Ico dusaba rero abantu kugira ngo babe ku bwinshi abantu bose uzi ko ufise tante wawe nawe abadandaza ibintu nk'ibi dodadandaza uzoze basugushorere nka gatatu basi. Ego frère. Bazi basi nka gatatu. Nkubu turi mu gihe c'amamanza abakobwa bagira amamariage sinza aho bari. Mwabigebe mwe turakotesha imvutano. Zimeze neza. Na après mariage urashoka mbara ka jeans kameze neza. Voilà. Dusubire tubana tubonye hajya. Twese ndashiramo. Twa bien. Kandi sukurihera hariya nyene. Cyane. Geisa kuza semenya kabiri gatanu indwi ndakubwira yuko ndi kumwe na Dodo nashimiye ko namusanga mu bikorwa vyiwe vya misi yose kandi urako biko bigenda neza cyane kandi Dodo icyo umuntu yotahura yuko icukuye ngaha turakibona natwebwe kuri YouTube kuko bitavuriye ngaha hari ntacyo tworonka cyane gose ubivuze nk'umubizi kuko kuri YouTube kugira umuntu aronka ivyo ashirayo nuko aba yaje guhiga uburyo ngaha kuko muri film urazi ko tutoronka ibyo tuguma dushirako nkuko nabwiye abafana banje ko ndi ku kazi ariko bidasigura yuko ndonderera henshi kuko filme ntiyontunga yonyene. Ego byo birumvikana kandi babitahure yuko ivyo byinshi mubaha mubikura muno vugana cyane mu vyo murondera ku ruhande. Ego none nigiki none utumirira abandi muri rusangi batahure ko batubeshwaho na filme gusa. Ico ntumirira abandi so kuvuga ko ari abantu batobeshwaho na filme urayikora ikarabwa ico novuga ntitwotungishwa n'irya YouTube gusa ariko ico nohamagarira abantu bakina amafilme d'abord no kumva yuko filme nubwo tuzikora ntizodutunga zonyene ariko uko abantu bagenda baratumenya baraduha ama marché tukagira ama publicité kuko turabishoboye aba boss bo ngahi wacu mu Burundi ni baduha ama marché tugira ama publicité twerekana ivyiza vy'u Burundi bwacu kuko turabishoboye gutyo rero umuntu akagenda arabaho bukebuke aratera imbere na cyane. Guys, iyi message ishikire babandi nyene twita aba boys bamwe nyene bari mu muryango umwe wa mutamaziranoze ba Venera hariya abatwara za Limitel abatwara za BGF za BCB zande zose tutavuze amazina mwese muratumiriwe mu bakinywa amareresi hariyo deal kuko bakubwira ati iyo mubahaye akazi message iranyaruka gushika cyane tuvyisunze muri no misi Dodo cyane gose. Filme zirakunzwe cyane muri no misi. Jewe no vyita ko zikunzwe kuko uno musi ndiko ndaraba amafilme y'uno musi aho cyose abantu barakwibuka abantu barakumenya abantu bakubwira ndaraba filme zawe hari n'igihe sanga n'abantu baciriza nkavuga none ye kumba araja kuri YouTube akemera akagura je ndafise abafana imisi yose mercredi aremera akagura yama mega yo ku munsi yo kuja kuri YouTube kugira mercredi
arabe filme yanje. Ivyo rero vyerekana yuko abantu muri rusange basigaye bakunda ibikorwa vyacu, basigaye bavyitaho. Hari igihe nigeze kugira ka probleme filme irateba kujako, narabuze amahoro, barantelefona, hari n'abambwiye ko badashaka kuryama batayiravye. Rero bambabarire, mboneyeho n'akajya ko kubasaba imbabazi. Ivyuma ntibisezerana vyaratugoye, ariko barazi yuko atariko twama. Nubwo nabasavye imbabazi ndasubiye kuzibasaba nyihanganire, hari igihe biba vyatugoye, ariko si kenshi vyama vyabaye. Ego guys, urukurumva yuko ni wa muntu novuga aba ari hafi cyane n'abafana biwe, kandi yamaba abasaba imbabazi kuko nta muntu nta ntutsi zibura kanenge. Twese turafise amadefo naje muranteba kuba ibiganiro rige muramara na 3 jours mu gihe ba Dodo bafatiriwe, nka Dodo yifatiriye voyage yo kuja muri Dubai canke kurangura, Imana niya muheza akagaje no mu Faransa, nkagomba mbwira ati Beni ndindira ndamurindira. Nico gituma rero na Dodo hari impamvu rero yari yatevye kubaha KUKI BIBA, sibyo none Dodo cyane, kandi barayikunda cyane Dodo, byo warubizi mbo eko. Hariho filme vraiment zinje no shira ku ruhande ziko zirakundwa cyane, shize ko umushisho y'umuntu, nkashiraho KUKI BIBA, nkashirako umufakazi. Ni filme ziko ziraboneka cyane mu bantu ko zirasirikira gose Dodo. Ico rero ni ikintu kitunezera, ni ikintu kitwereka yuko ivyacu babiraba. Ego kandi ni vyiza cyane, nivyo tuba dukeneye kubona na cyane cyane no mu bafana, kuko nubundi nkuko wabivuze ni ngukubera mu bahereza ibikorwa vyiza. Ego Mbega wibaza ko mu ruhande rw'abakinyi b'amareresi nabo bimeze gute? Dodo nawe ku ruhande rwe abanye nabo gute? Abagenzi bawe mbaye nabo amahoro. Bimeze neza cyane. Ego Mbega uvuze ati mubanye nabo amahoro, ushitse kuvuga iki umuntu adashitse gutahura ico kintu? Mbega kuri ki Dodo avuze ko babanye nabo amahoro, babanye nabo gute? Mbo tubanye neza. Yego nta kibazo. Benisho kandi si vyiza. Bazi gituma Dodo kubera ko cumbaza ngo mbega mubanye gute? Dodo niko ndakubaza ati mbega mubanyeho nabo gute, kuko ni ibintu abantu twatwifuza kumenya, kuko abantu baravuga ko muri film harimo urukundo rwinshi cyane rurerure umuntu adashobora no gusigura. Ego urukundo rurahari. Muri rusange je navuga ko ruhari kuko ego Dodo nashaka kuduha explication zikwe Dodo, kubera iki? Ushaka none mvuga iki ga Benisho? Oya kubera urazi gituma Dodo mudusigura urukundo rurerure, twa dukeneye kumenya ati mbega bimeze gute, ko nkaje gusanga naje mu bakinyi mu ba journaliste bagenzanye gusanga hari kibazo, ariko ngo ati none kubera iki muri film hari urukundo rurerure, kubera iki ruba rurerure like bitandukaniye he n'ubwo abandi? Mbo jewe igituma mvuga gutyo, haryo umuntu wese bivana na we nabo bantu ko biba bimeze hagati yabo. Jewe kubganje n'amahoro, tubanye neza. Camvuga rero ko ari amahoro, ko dufise urukundo. Dodo umushikanahe na umukenyezi umushikanahe like ni vyiza, ariko si vyose, toute la vérité n'est pas bonne à dire, sivyo none bavuga mu Gifaransa Dodo. Dodo n'umuntu nawe afite bifu na jewe ntashobora kumbwira. Oya nta bifu dufitanye kandi nakubwiye nta mwaya vise ndakunda cyane. Ariko ni vyiza cyane, je ndabikunda kuko bakubwira ati si vyose tukwiye turashira ibibi imbere, zo turashiraho ivyiza cyane, kuko na cyane barakunze kuvuga, nivyo ndabivuze kubera Dodo bakunze kuvuga ngo muri no misi hariko arabamwo shetani, ariko arakora cyane mu bakinyi ba filme, ku buryo bavuga yuko harimo ukutumvikana hagati yabo. Ariko ku rundi ruhande twebwe bafana sivyo tubona, kandi sivyo tuba tukiye kubabwira, sivyo none Dodo? Aha ni niko twe tubona urukundo, sivyo none Dodo? None bo bariko bavuga ngo shetani yarabateye. Jewe sindaba abandi, ndaba mbega jewe nabo hari ikibazo gihari. Namba rero hari ikibazo kiri hagati ya naka na naka, kiwonje n'amahoro, nta kibazo dufitanye. Bagenda nabo kumbure mbe wasanga ari benze na benze. Urukura vuba vyabone namba ndakubwira ntitwankana, hari impamvu biba KUKI BIBA. KUKI BIBA frame rero batsaya murondere KUKI BIBA. Abafana ntibahave baca bavyinjiramo cyane canke ngo bavyimvangemwo. Jewe numvise ngo donc nkumva ngo naka na naka ngo bankanye since ndavyinjiramo. Since ndavyinjiramo kuko ejo dusanga ari bo bariko baratwenga, ari bo bariko baganira, bo waravyitambitsemo bica bikugaruka, bica bikugirira ingorane. Rero ca wirabira hirya namba ico hanura ukagihanura ukibandaniriza, ari message ushikiriza ukayishikiriza. Ego na cyane si misi yose, kuko je kintu mbona abakinyi b'amareresi bameze nk'umugore n'umugabo. Iyo rero umugore n'umugabo ariko barashwana usibingiyemo
ubace ivo kuko ntubuzi impamvu vyabaye cyane kandi hajya bafise mu rukundo rurerure cyane abakinyi ba film ico no kubwira cyo barakundana kuko no musi ndagukenera wewe ugakenera naka ejo ugakenera naka kandi nambo no musi je twankana ejo nagukenera ndiko nivuga gatwe kanje nambo no musi ico dupfa ejo nagukenera nzoze nzemera mfukama imbere ndagusaba ikigongo hamuco uco ufasha bya bindi hama bihere ndacari cyane guys bakuze step media kabiri gatanu indwi ndakubwira yuko turi mu rugamba rwo guteza imbere filme yacu apana rwo kwisubiza inyuma bibi aho tugeze vraiment ahubwo tuzamuke tugere kure cyane kuko je twifuza ico nka objectif Ufise DODO nifuza kubona abakinyi b'amareresi DODO ashize ko filme ku munsi umwe tubona 100 by'ama views ivyo nkeneye Pasivyo ndavyitegeye muri 2030 oh ya 2023 ni bon 2023 ubunye tusiga tubona ama 30 mana uvyumve mana vyumve n'abafana bavyumve baze baragerageza gupartager babikore neza ego Jace mubikora neza cyane ryari nakorana ikiganiro n'umugenzi wa DODO umugenzi wacu twese dukunda kandi abikora neza cyane yari Grace akubwira yuko jewe vraiment muri ni DODO fashion iramfasha vraiment kandi big up DODO yarafashe kamera ari umuntu acanyandika inbox ati Beni rondera DODO umusabe ikiganiro atubwira ukuntu twebwe afarata tugurira ifana uwo muntu aramubwira tuze ndayimugurire ndayemera uramusikia wewe uramusikia wewe wandikiye Beni uzoze ndakugurira ifana kuri kwimati je DODO ndamukunda Beni uzomurondere umugirisha ikiganiro atubwira ukuntu asigaye afise double talent arakina neza agasubira kandi agafata na kamera ngumwongo bavuca umugani ngumwongumwe namba ngo wonzinyoni namba bavuga ngo iki umwongo muzonyizonyi uko nyane sike okay rero ni vyiza ko twiga ibintu byose tukaba bamaboko igihumbi na cyane kandi ivyo vyiza cyane umuntu abakwiye kumenya muri Gateka Films ibintu byose bimeze fresh ndashima Imana ariko nikibazo nifuza kubaza mbega wibaza ko DODO za kukinyishura no munigeze kumbwira ati Beni zo kimbaza kino kibazo kandi nakibaje na Alvela ariko kunyushi yampaye sindayiteze nkuko DODO za kuyima ngo kubera iki abantu bamenyekanye cyane muri filme cyo kuvuga ba Fani ba DODO ba Alvela n'abandi ntavuze amazina kumbure ni benshi cyane no banzi mu mutwe nkavuga ati kubera iki babikina ariko la plupart majorité muri bo ntibari kubagabo kubera iki nibaza ko bose atariko bimeze hari habubatse yego nko nkajewe nko muri timu yanje nkabo ndiko ndakira benshi barubatse yego bafise ingozi wawe muri abo bazwi nabo abo bazwi nabo bafise igituma nkeka batubatse muga ntibisigura ko yaretse kubaka kubera filme oya hajya mu ngobe nisho hariyo sokre nyinshi burya tugiye turaraba umwongumwe twosanga ari ngorane rero sinibaza ko abo batubatse baba batubatse kubera filme oya ndazi nk'abantu benshi bashaka kuca biyumvira ngo urumva ngo ahubwo ngo yashatse liberté go kugira kore filme kubera abagabo batovyemera ariko nibaza ko tariko bimeze kuko nibaza ko abagabo n'umutwe w'urugo rero umaze kuba uri kurakora filme akakubwira ati Jesse ndabikunda bihebe urabiheba yanga biruka ukayifurira ukayihagarika mugana mba nawe uri kubikora kubera business nta nico bigutwara urabiheba rero nibaza ko kuba batubatse nk'akarero basi nk'umwe wo cumbarira ninde ndaguha nk'akarero ndakwishura umuntu atubatse ariko akina filme example kuri wewe kuri jewe sinubatse ariko sinovuga ngo ni filme yatumye ntubaka kuko filme natanguye kuyikora tubana kandi nibaza ko ivyatumye tutaba no musi turi kumwe no kuri filme ntirimo oya nikimenyamenya umwana wanje arakina none ko atarambuza ngo reka gukinisha umwana kuko turavugana ni papa w'abana banje kabisa byo bitegerezwa kuba nitubanye si bya bindi ngo acaba umwasi wanje rero nibaza ko nico bintambamye kandi ntikigeze kinambera intambamye hagati yanje
nawe ariko kurundi ruhande abantu bakavuga ati ngo biragoye kugira umugore ngo akina filme uravye n'ibintu biba muri filme ukamenga nivyo orike navyo mwebwe muri mu kazi mwamwifuza gushikana message mu bantu kugira abantu bayumve. Mbo hariho ikintu abantu bigeze kumbara ngo urumva ngo jewe ngo nk'ubu ngo nka jewe ngo uri umugore wanje ugakina usomanye ngo sinovyemera. None gashabenisha jewe namba ndiko ndakina filme bivanye na histoire uko yubatse ndi obligé yo kugusoma kabisa aho nce ndabiheba. None wa muntu nzomurokora gute ivyo utabikoze? Wa muntu nzomurokora gute nzomwereka ko kijya kintu yakoze atari ciza gute. Shobora gukina uno musi jewe ndi maraya bisigura ko nshamba maraya muga ndiko ndereka ba bantu babibamwo babihebe ukuntu hariho n'ushaka kuba abirimwo atari umunezero wiwe ari ubuzima. Rero bagiye abantu bariko bararaba muri kamera bariko barabira bariko barabona impamvu uriya birimo kandi akabona n'ukuntu ashobora kubisohokamo kabisa. Yes, je kubganje cyo no kubwira ati ubonye turiko turakina filme ntutujije urabe vyo muri filme ugira ico ukuyemwo nturabe kuko ijyaje niko ndakina ko ari cyo mbayemwo mu buzima busanzwe ko ari vyo mbayemwo. Urundi ruhande ndiko ndagira ama discussion n'umufana ku ruhande ambwira ati ariko Beni ngo hajya ngo baha hole umuntu ngo akine ngo kuba bayishoboye dodo bamuhaye ngo abe hole yo kumunakara ngo hajya ngo abakara mu buzima busanzwe Muriko babona kwa kazi? Mbo, oya. Jesu ndabihamya. Kuko je mu buzima busanzwe ndakazi. Urakazi? Biraboneka mama. Bone kwambia dodo uyu ataki blagi. Madame madi business. Je ndakazi ivyo bizinkeka abataha munzi wanje nibo peut-être nkeka bashaka babizi. Ariko je ndabonye maso yo biraboneka. Ariko abantu benshi bazi ko ntekereje. Nk'umunsi nakinye filme yo gukara chabona komenga ariko siko bimeze nk'uje ndashaka kuguha nk'akarorero sinzi ko abantu barababona Grace filma amafilma kina ujya yitwa ngo ni Betty muri filma zanje muri KUKI BIBA ni méchante ça ego ariko mu buzima busanzwe n'ucana cizi kose rero ntiwava biyumvira ngo umuntu ngo vyakina ngo niko abameze oya mu buri mu kazi kugira ngo ufashe umuntu aba bari muri ubwo buzima kugira buvemwo ego guys nani nivyo tuba dukeneye kandi je nta kintu kinyohera nkuko uza wumva nuvuga dodo ugasanga umuntu ariko arakina filme umuntu akazana commentaire nyinshi zitandukanye jyaje na commentaire mbi je ndazikunda kubera yuko uwo muntu rero ko ico kintu bayagihaye umwanya akakiraba akacihweza akagikurikirana commentaire mbi ahubwo ziraryoshe kubera igituma ziryoshe ujya muntu burya agize ijya commentaire nta burya ryaba yashizemo aba yagisohoye uko acumva uko yumva muri we kiri kandi natwe kiraca kitwubaka yego igese urukurumva yuko commentaire zose mugira biradushimisha na je izo mugira zose vraiment fresh sana kandi big up sana vraiment kandi turifuza yuko muzuka mu bashigikira je vraiment sinzofa mpagaritse kubakoresha ibiganiro nzoba ngo ndakoresha ibiganiro 3 4 4 5 6 8 10 gushika babirenga 100 gushika tuzoshika kuri za views tuba dukeneye kuri dodo aho tubona dodo yubatse inzu ayikuye muri film. Wow, bien sikera vuba kabisa urumva ko arabakozi Egicho yaturiye Benisha ndashaka kuzobona kuri film umwe dodo abakinyi ba filme dodo mbere nyuma baramutse umukuru w'igihugu bamede hariya baramutse umukuru w'igihugu abakinyi ba filme mu Burundi tuzotangura le 1er mai nukuri kwimana bisabe tuzotangura le 1er mai vraiment jera je nzobashiki umeshe makuru ashikira abakinyi ba filme Yes, ndakwibutsa yuko dodo akoreraga muri Le Parisien novuga muri etage ya nyuma ni Le Parisien etage ya nyuma bureau ya 109 sivyo none dodo na 110 hose ni wewe wifuza kwambara neza wifuza kwambara nk'umufiye wifuza kwambara nk'umumere wifuza kwambara nk'umuntu w'imico n'akaranga y'igihugu cyacu amavutano dote ibiki guca kumazi byose dodo fashion ngahara bigufasha ndabibafasha cyane gose kandi biragenda neza dodo yego dutorize ko ikiganiro cyo cyambere ambwira ati Benije no kuri kwimanda savye abafana bazobe bangurire kamera none vyagenze gute dodo kamera barayironse oya sindayiro kuri kwimana ageze ko bigenda gute ndakotasha ahubwo zuzura turagira urama sponsor nukuri kwimana je vraiment kamera yanje vraiment iri open ndabivuze dodo umunsi uzo ikenera vraiment CK fresh nuko yemeye nta ngorane kuri kwimana ndavyeme dodo umunsi je nabikoze sidabizo cyufata kuri kiganiro zo twakoranye ucondeka muri commentaire zose ndazisoma ahubwo nzoshasaba ikiganiro ntuzomenya n'igituma ndakigusabye cenda kumaramaza imbere ya ushaka ufise nizo yajyari shooting ijya
tugira shooting lundi vendredi. Wewe uzoca umurondera ndashira ngo nimero CK muje muvugana caguha kamera ntangorane. Fresh? Asante sana. Fresh. Igeze koza step njya 257 turakumena na Dodo ngaha ni kuwafasha kandi dufashanye amanda kwibutsa yuko naje kamera barayintije pete. Bari gute? Mugumu Ufise gusa oya usigwanje barayintije kandi narayima gusa nyeneye n'umwana mwiza ndagutije na ntangora nukuri kwimana afuma twica Dodo reka ko turi mugamba rumwe base dusenge Imana duhe Imana izobiduha rega nibinyere byo gutiza by'abandi twikoresha abafana murumva ko tumerewe nabi ariko ntuzucuhagarika kure kuyisa muzuzo ikene zombwire vraiment ntangorane base abafana nk'ubu twoza twumva surprise ngo jewe ndemeye kamera byo bari vyiza vraiment ariko babitesa basi nibatugirire group none mubigire nibagire group uwo bayifuza kugira group vraiment yatwebe kudufasha nuvuga stand up Beni nuzenya Dodo ngaha wandike ngaha muri commentaires byo none Dodo bidufasha ariko anatanduzo zoraza gukoresha inyene ntangorane urakoze ayo mafaranga uzufuma yaje kuhagura ududu tw'ababebe hariya muhira twabajya bana ya sponsor ndairose Igeze koza step njya 257 turakumena Dodo n'umuntu nubaha cyane kandi umuntu vraiment akora neza cyane KUKI BIBA filme yiwe muri Gateka films vraiment ikora bitwara neza cyane kandi kubimerera neza cyane abafana biwe na cyane cyane muri societe mu Barundi muri rusange Dodo birafasha abantu cyane ko twisunde mu commentaire nukuri ndashima Imana kuko naje ubwanje biranyubaka iyo ndiko ndumva intahe z'abantu bambwira ukuntu aho bayigejeje uko bagenda uko igendira bubaka ndaryoherwa kabisa ndagushimira cyane Dodo yego nanje ndagushimira ariko sinagutabarije umwanya oya nukuri uragerageje tuzasubira no gutaha ari bagira subscribe rero kuri Gateka Films mbwire subscribe no kuri Step Media 257 bye bye muze gusuma